Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Repubulika ya Centrafrica yayirungikiye umukomanda wo mu migwi irwanya leta yagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu. CPI yavuze ko Mahmad Said Abdel Kani w'imyaka 50 yararongoye urunani rw'imihari y'abaroberi ba Seleka rugwiriyemwo abayisilamu mu ntambara muri ico gihugu yatanguye mu 2013. Ubwo bwicanyi bwahuje umuhari Seleka n'utugwi tw'abanyagihugu birwanira ku gatwe kabo bagizwe ahanini n'abakristo bashikikiye uwahoze ari Perezida François Bozize biswe aba anti-baraka. Akekwa kuba yarakoze ivyaha birimwo gufunga inzirakarengane, kuboreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu ubutakigaruka n'ibindi vyaha bitokorerwa ikiremwa muntu. Said yitezwe ko ashika Ilahe mu Buholande ku cicaro ca CPI kuri uyu wa mbere nk'uko umuvugizi wayo yabivuze. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri leta ya Perezida Joe Biden bavuze ejo ku munsi w'Imana ko twigoro twa leta ya Amerika two gucandaga amamiliyoni y'abantu urucancu rw'umugera wa corona turiko turagenda twikwega, ariko bavuga ko bafise ivyizigiro ko isekeza barimwo ryo kurwanya uwo mugera rizotanga ivyamwa vyiza mu mezi 3 ari imbere. Xavier Becerra, umushikiranganji wa Amerika w'amagara y'abantu, yavuze ko leta ihitiye yabasigiye imigambi idakora ko ubu bariko bashira ibintu ku murongo mwiza. Yavuze ko ibibazo bihari bitazokemurwa vuba bwango, ariko ko hari ivyizigiro ko Amerika ishobora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Biden yihaye intumbero yo gucandaga amamiliyoni 100 y'abantu mu misi 100 yiwe ya mbere ku butegetsi. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko gushika ubu igihugu kimaze kuronka abarenga imiliyoni 25 banduye hamwe n'abarenga 417 bamaze gufa, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo cyo cyose ku isi. Tukivuga kuri uyo mugera, Israeli yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo c'indwi indege nka zose zinjira n'izisohoka igihugu mu ntumbero yo kuzibira ikwirakwira ry'igisanira c'umugera wa corona giheruka kwaduka. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere vyavuze ko iyi ngingo itangura gushirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushira wa kabiri, igumizweho gushika ku munsi w'Imana. Mu gatondo ko kuw'Imana, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatangaje ko leta yiwe yasanze uwo mugera w'igisanira ca COVID-19 uri kuragwirirana mu gihugu. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko bongeye gufata abarwanyi b'abatalibani 600 bari barakuye mu busho igihe bari ko bashira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya leta z'umwe za Amerika n'uwo muhari. Umuhanuzi wa Afghanistan mu mutekano mu gihugu Hamdullah Mohib avuga ko abarwanyi baciye basubira ku rubuga rw'intambara kugaba ibitero ku basirikare ba leta no ku basivile. Mohib yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kabul ko leta yiwe atabandi batalibani izosubira kurekura. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid we yarahakanye ivyo vyagirije ko abarwanyi babo baciye basubira ku rugamba canke ko 600 muri bo bongeye guhagarikwa n'abategetsi ba Afghanistan. Abategetsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batewe ubwoba n'umutekano ubandanye utosekara mw'ikambi y'impunzi ya Al-Hol mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria, inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije hagati y'amatariki ya mbere n'itariki 16 kwezi kwa mbere. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemwe imigabane. Impamvu ni iyi:
none amahera bayashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari rero nababwiye ko ubutugira tubifate tuburonde rindishira hamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bandi bananiwe. Uwo ni Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho mu Burundi kandi ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ejo ryashyizeho umunyamabanga mukuru mushya. Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyiricyo mukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu nukuramiriza tuzobandaniriza aho yaragejeje. Nitubitinya rero tuzobikora kandi fashijwe na mwese abagumyabanga. Reverien Ndikuriyo warayatorewe uwo mwanya. Aya makuru n'ayandi turagarukaho mu kanya. Maze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane, arabashinja kuyobora nabi bigatera igihombo. Uyu munsi ijwi rya Amerika bifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi ryabateguriye inkuru ku bijyanye n'ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi. Turagezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Ariko atanga ikiganiro ku bamenyesha makuru no ku banyagihugu mu mpera z'umwaka uheze umwaka wa 2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abarongoye amwe muri ayo mashirahamwe. Itunganywa ribi rituma ayo mashirahamwe akora homba biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye arega abo barongozi nabo bakorana. Murazi ko nabo nyene tubamaze ku iminsi Regideso na Onatel bajya nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu gute abenegihugu bashize umutahe muri iryo shira hamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara bayaha Regideso bati wewe ubitunganya ku neza ya twese kandi aya mahera mwinjiza aba ariyo nyene leta izocikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abatararonka batwaye amazi n'amatara byose acabigira gwabo. Abakozi ba Regideso none amahera bayashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari no kuvuga ni umugwi wagiye hamwe ucudutwara amatara n'amazi baratwara barabitwira. Rero nababwiye ko ubutugira tubifate ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi tuburonde rindishira hamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bandi bananiwe. Areho woza wumva mvuze uko ngo sendika zishiye zitonda izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yacahaje y'abene gihugu wajenjeje kuburanira abene gihugu izo sendika nizaza nzozibaza ubu rero namwe murimwo kuko mubayariye murimwo nta matara n'amazi byaje. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyarindiriye ku kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2021 kurangira adahinduye ibintu muri ayo mashirahamwe. Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura umuyobozi mukuru wa Regideso ishirahamwe ritanga amatara n'amazi. Habonimana Simeo aherutse gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ishirahamwe Regideso ashima ko iryo shirahamwe ryari ryifashe mu by'ubutunzi muri kino gihe. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'inondwi ariko abisikanya n'uwamusubiriye, Habonimana yasiguye ingene umwimbu waduze afatiye ku kuntu yawusanze. Ishirahamwe ryari rifise amafaranga make ku makonti muri yaridi 800 renga, ryari riheraniye abanyonyi batandukanye miliyaridi zishika kuri 38 miliyoni amajana ndwi arenga. Ishirahamwe ryari riheraniwe miliyaridi zigera kuri 26. Twarashoboye kwishura amadeni ishirahamwe ryari riheraniwe. Ishirahamwe nta deni rifise ku makonti, amafaranga arahara kwiye menshi ashobora kubasha no kuri miliyaridi 10 leta iheranisha hamwe miliyaridi 16 ku buryo rero ayo mafaranga ashoboye kurihwa ishirahamwe ishobora kuzorangura imigambi yaryo gukwiragiza amatara n'amazi atankomanzi. Uwo yahora arongoye ishirahamwe Regideso atemera ko ishirahamwe yahora arongoye rigeze hatemba, afise imigambi avuga ko asigiye wamukoreye mu ngata, harimwo kugwiza umuyaga nkuba n'amazi. Bijanye n'umuyaga nkuba turiko turagerageza muri bije no mwaka ko amakartier menshi gisagara cya Bujumbura yojamwo umuyaga nkuba, amakontere yo gusubiriza amakontere yapfuye cyane mu matara, kandi tugakuraho n'ibije amakontere ya kera zisaba ko umunywanyi barida ku mafacture. Hari kandi no gutunganya gushasha ishira hamwe mu buryo bwa kijambere, kuvuga amaordinateur 500, hari amakontere 600 akoze mu buryo bwa none bita kontere azohabwa abanywanyi 600 bari batwamega nkuba mwinshi ku buryo dushobora gukurikirana no kuba amafacture bidatevye. Ikintu gikomeye cyane ubu ni kuzokurikirana cyane gusubiramwo itunganya n'igisagara mu bijanye n'amatara. Jean Albert Manigomba agiye kuramutswa ishirahamwe Regideso nta vyinshi yashikirije mu gihe cibisikanywa ku burongozi bw'iryo shirahamwe rya leta. Avuga ko
agiye kubandaniriza uwundi yaragejeje. tuzobandaniriza aho yaragejeje kugira dutere indi ntambwe aho baharabaye akagorana hariho hose nzo kubishoka byose ndabe ko bashobora kugaturira inyinshi zo kwicati izo ngorane ziba zarabaye sinovuga ngo ubuhinga ngiye bwira ubunyene sindabona izo ngorane na tactique nzokoresha izoboneka maze kubona izo ngorane. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko gusubiriza umurongozi mukuru wa Regideso bidasigura ko rica rizamuka byoroshe. Uwo muyobozi mushasha ategerezwa kuba afise indinganizo nshasha agiye gukorerako. Faustin Ndikumana ari muri abo bahinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bimwe mu byoba biri ku rutonde rwo kuvyura iryo shirahamwe rivuga ko ryoba riri mu yariko aratembagara. Ibijanye n'ingene z'amafaranga bimeze, gestion financiere, aramadeni rifise canke abo rifitiye amadeni naryo nyene bakaraba ibintu vya comptabilité bikora gute, mbega za comptabilité analytique zituma umuntu abona neza ivyo ashira mu kugira amatara canke amazi aboneke ko ashobora kunguka bita coût de production. Ibijanye n'abakozi batunganije gute, ingene zo zingine n'abakozi batunganijwe, ibijanye n'ingene urudandazo rugenda, gestion commerciale, ivy'amatarification, vya provisionnement, ingene amasoko atangwa, ingene bigenda ica provisionnement, ingene icagura ibintu hanze, ingene amastoka abitse ko ari muri sécurité atabusuma taki, ingene vya informatique bitanga information zikwiye, ibyo vya système informatique n'ibijanye na za gestion technique vy'ubuhinga, ingene amatara n'amazi bitangwa, no kuri ibyo bita risk, kuraba ibintu bishobora kuvangamira ishira hamwe umwanya uwari wo wose. Ibyo bimaze kuja ku rutonde, uwo muhinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibica bikurikira. Ivyo rero bimaze kuba vyasuzumwe haca bico bita plan d'affaires. Plan d'affaires ni ukuvuga ati dufatiye ku ngwano twabonye muri iryo shirahamwe, ingene bizogororwa mu kuraba itunganywa rishasha, mu gukorera mu muco transparence, mu kuraba bijejwe responsabilité, no kwama ariko baraba ibintu bishasha bishobora kurikiza ico bita innovation permanente. Ni ukuvuga yuko iyo plan d'affaires niyo ica igendera mu ngiro, igendera kosora ivyurishira hamwe. Amwe mashirahamwe ya leta y'u Burundi ifisemwe imitahe avugwa ko akora homba iruhande ya Regideso ni nk'iryo gutuma tumanaka amakuru Onatel, iryo gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta INSS, hamwe n'iryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique. Turacyaraho mu Burundi aho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kuva ejo ku cyumweru rifite umunyamabanga mukuru mushya. Reverien Ndikuriyo yatowe muri mitingiro kokoma y'iryo shyaka yabereye mu murwa mukuru wa politike Igitega. Reverien Ndikuriyo si mushya mu nzego z'iryo shyaka, sinamushya mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yarabikurikiranye. aho hari imikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryagenye Reverien Ndikuriyo ko umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambi uri ku butegetsi. Uwo mugabo yavukiye mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro mu manuko bw'u Burundi mu 1970, yari mu baroye mu kiroberi c'abahutu ca FDD mu myaka ya 90 imbere yuko uwo muharo uhinduka CNDD-FDD. Ico gihe yaravuye muri kaminuza y'u Burundi, yatwaye iyo ntara avukamwo hagati y'ibihumbi 2004 n'2007, hagati y'ibihumbi 2007 n'2010, naho yamushinga amateka imbere yo kuja mu nama nkenguza amateka kugera mu 2015. Ubu naho akaba yahora atwara urwo rwego mu kiringo c'imyaka 5 ishize. Ndikuriyo ahejeje gutorwa yiyemeje gukomereza aho asubiriye yaragejeje. Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyiricyo umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu nukuramiriza tuzobandaniriza aho yaragejeje. Nitubitinya rero tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumyabanga. Tuzobabera umwungere mwiza amenye intama ziwe imwe mu izina ryayo. Mugana tubasaba yuko mu bintama nziza zitona ntimuzoze munakebaguzwa ngo murabe ivyo butandikiwe. Tuzobama hafi mu mitumba y'u Burundi yose, mu mazone n'amakomine, nta uzobura ahashikiriza icyumviro ciwe. Muzotubera abahanuzi beza batwubaka batadusambura. Muzotubera abagenzi bimvuga kuri atari badendekanya bashira imbere ineza yabo. Dushira imbere neza y'igihugu kandi dushize imbere neza y'igihugu, umwe wese azobona umugabane wiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbuye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, nawe yashimye ko ibihe bishitse imigenderanire y'igihugu ciwe n'amakungu yifashe neza. N'u Rwanda yemeza ko bitaraja mu buryo afite icyizere c'impinduka. Turiko turaraba imigenderanire ko yagenda neza mu gihugu.
gihugu ariko igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini ubu turamaze kubona yuko ico dupfa cyamaze kumenyekana abakizi tukizi kandi bagikuye mu nzira bajya murazi ko arabavandimwe u Rwanda dusangiye byinshi dusangiye ururimi dusangiye imico ntibibereye yuko rero twoko batiriko turaryana mugangira ngo kubera turabavyara turavyaruzanye baravuga batubonye abavukana batase ntujemwo hagati kuko wowo barabaza ko bapfa kandi batakumvikana mwene wanyu niyo yo baraje gukubita agafuni arahindukira akagukubita umuhini jewe ndafite icyizere gikomeye cyane ko igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu wasanga igenwa ryandi kuri iyo atacyizere ritanga mu bijanye n'agateka kazina muntu Karina Tesakian umushakashatsi ku Burundi muri DHB yavuganye n'ijwi rya Amerika kibona ivyavuye mu ikoraniro ry'Igitega. Le nouveau secrétaire général du parti au pouvoir, Révérien Ndikorio, est de l'aile dure du parti. Lorsqu'il était président du Sénat, il a fait plusieurs discours très hostiles envers les opposants au gouvernement. Umunyamabanga mushasha w'umugambi w'ubutegetsi ari mu ruhande rw'intagondwa z'uwo mugambwe igihe yari muri Sena yaravuze amajambo atihanganira abatavuga rumwe na leta itorwa ryiwe risa n'ishimangira ingufu z'urwo ruhande rw'intagondwa kuva amatora y'2020 dufatiye kwigenwa haraheze amezi 6 rya minisitiri wa mbere Arengiyome Bunyoni n'umushikiranganji ajejwe umutekano Gervain Ndirakobuca bazwi cyane mu mari kuva mu 2015 inkuru itorwa rya Révérien Ndikuriyo nta kintu na kimwe kiziganisha ko mu vyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi ariko reka turabe iyo bija Perezida Ndayishimiye yarasezeranye kubaha demokarasi n'ubwira Burundi igihugu cy'amategeko ikibazo ubu ni kumenya niba azoshitsa ibyo yasezeranye mu gihe abantu nk'abo bari mu bibanza bihambaye by'igihugu niko Tesakian yibaza avuga nka Tesakian uramutse wasende DFDD kuva kuri uyu wa Mungu warabamenyereye bazobabwira ko Ndikuriyo ari korari umwicanyi mugani bande bazivuga bazovuga ko imbonera kuri ari mbi kubera ikora nizo nguvu z'igihugu umwasi yagomba gusambura arabaho komeye imbonera kure nizo nguvu zo guteza imbere igihugu nico gituma bama bari ko bararondera hajya nyene zisambure izotegwe rero ubwoba n'amajambo duca inguvu ahubwo nibavuga biduha inguvu zo gukora ubu urwego rw'inaribonye za CNDD-FDD rwahora rurongowe na nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ruramutwa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Eloge Burikaneza ijwi rya Amerika. Urakoze Loje Wilikaneza. Tuve mu Burundi tuje muri Uganda aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu mpera z'icyumweru gishize yatangiye gusaba abaturage guhakana intsinzi Perezida Museveni aherutse kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu. Imvugo ye ije nyuma y'amatora ataramuhiriye ifite izihe ngaruka kuri icyo gihugu n'ahazaza hacyo. Bernard Sabiti ni impuguke mu bya politike akaba n'inararibonye muri politike ya Uganda nibyo nabanje kumubaza. Ibihe bizaza mbega bya Uganda future y'iki gihugu nje ntabwo yoroshe gusobanura kuko ibintu bibaho ni ibintu biteganyije usanga igisirikare gifite ingufu nyinshi hano muri iki gihugu simpamya ngo hari umukandida ubasha guhakanya Museveni nubwo yaratsinze igisirikare kitamushyigikiye ngo ashobore gutegeka. Iyo niyo ngorane dufite hano muri Uganda. Ni ukuvuga rero ko Uganda yamyitegekwa gisirikare n'ubu ngubu murabona ko ubutegetsi bukiri mu maboko y'abasirikare butazashobora kujya mu maboko y'abasivili. cyane rwose kuko nubwo ubasha kutababona umuhari hariya ngo bari gutegeka nangwa ngo ubasange ari ba minisita nangwa iki ariko arabizi twewe tumaze igihe muri iki gihugu tuzi ngo ingufu ubutegetsi n'ubushobozi byose biri mu maboko y'igisirikare. Abasirikare benshi mu kampeyini bari gushaka amajwi iki gihe gishize babivugiraga no ku mateleviziyo no ku maradiyo bavuga ngo kibabasha guterera saluti Bobi Wine. Abarwanya iyo ntambara yabazanye mu butegetsi bo bafite plani yabo bahora babivuga ahangaha nta nubwo babihisha. So icyo ni ikikwereka ko buriya aya matora mbega ni nk'urwikuzo kwerekana cyane kwereka abazungu bakunze kuyamba igihugu n'amashiringi ngo harimo demokarasi, ariko nk'uko ubizi nyine buri myaka 5 ni ukuja muri urwo rwikuzo rwo gutora
ariko ababizi baba bazi ko nta mpinduka ibasha kubaho iciye mu matora ntigishoboka turisti ntabwo ari aka kanya ndahari muri iki gihe. Dusubire gato ku bijyanye n'ubukungu. Ejo bundi hari ikiganiro nabonye Museveni akorana n'itangazamakuru ryo hanze ababwira ati Uganda iri mu bihugu bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika, mu bihugu bya mbere bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika. Ibyo namwe mutuye aho ngaho niko mubibona? Ntabwo ari ukuri, of course. Ngewe nkunze gukora mu data mu statistics mu muntu w'imibare nanga w'inamba economics. Ibyo ntabwo ari ukuri, of course. Uganda ni bimwe mu bihugu bikennye cyane munsi yose witegereje imibare iva mu United Nations n'ibindi bitongore. Ababivuga baba bibeshya, of course. Abakurikira imibare ko turabizi, ariko nk'uko ubizi buri perezida akunze kuvuga ibyiza kuri ibyo yibwira ko akoze, ariko Uganda ntawe ari igihugu gifite ubukungu ubasha kuvuga ko buhari mu ngeri y'ibicukurwa, mu ngeri y'abashoramari ubundi baza ahangaha, ariko ruswa yo kubwiye rero ubwo bukungu ntaho bugabanywa n'abaturage ba buri gihe bo mu gihugu, buja mu maboko y'abantu bake cyane bafite abo bazi n'ababazi. Bityo nk'uko system mbega ikora niko system ikora ahangaha. Bernard Sabiti, inararibonye muri politike ya Uganda. Tugeze mu makuru y'imikino, duhera mu Burundi aho mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ikipe Flambeau du Centre ikiri ku mwanya wa mbere, naho Vitalo ikaba itaratsinda mu mikino itatu imaze gukina. Mugenzi wacu Desire Hatungimana nibyo atubwira. Umugwi w'urunani kuri w'Imana warasubiye kwereka abakunzi ba basketball mu gisagara ca Bujumbura ko muri kino gihe atari wo guta mu ndasa mu kwirahira worohewe cyane Mutanga United ku manota 79 kuri 36. Iyo ntsinzi ikaba yatumye urunani ruguma mu kibanza ca mbere gifata kibanza. Uwundi mugwi uguma werekana ko uri kurarondera ico kibanza ca mbere ubu kiri mu runani ni Kern. Uwo mugwi ukaba watsinze Muzinga nayo nyene yari maze imisi byifatamo neza ku manota 66 kuri 63. Umumenyereza wo mugwi wa Kern akamenyesha ko ugo rukino rwabagoye gose kandi akemeza ko icizere cyo gutahukana iryo higanwa kigihari. Twitsinze dugwanye gose, ubona ko ari equipe yaje yiteguye kubera defense yacu musanzwe zgaye defense twugara zone cyane gose, mbwa urabona yuko abantu bateguye ukuntu bayikasa, kuko muri premier mi-temps wabona yuko bashoboye kugira amashuti menshi arinjira, hanyuma mu kubakenyura je nibaza yuko twashoboye kugira defense, ubu tugira ka defense ko kuza turabegera cyane gose. Mu mugwi wa Muzinga hoho umumenyereza amenyesha ko gutakaza umukinyi bagendera ko vyabakoze ko, ariko akemeza ko uburambe burangwa mu bakinyi ba Kern bwatumye batsindwa. Ikintu cyane cyane gisumbije harimo abakinyi nkabangaye basa n'abakuze bakinisha ubwenge cyane gusumba abandi. Rero kuri icyo kintu barakinishije ubwenge abakinyi babo, n'ikimwe bakwije amakosa ashika kuri ane, mugabo baragerageza kuyajera gushika ku minota ya nyuma. No muri volleyball mu higanwa ry'Ubujumbura harabaye inkino aho mu bagabo Gakosmos yatsinze Rukinzo ku maseta 3-1. Bujumbura Uwezo wa Ndani itsinda Bisoro Volleyball Club amaseta 3-2. Association des Sportifs de Bujumbura nayo ikaba yarorohewe mu gutsinda Muzinga ku maseta 3-0. Mu bigeme Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3-0. Panther nayo itsinda Genderlight Club ku maseti 3-2. Mu mupira w'amaguru naho kundwi igira 18 higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, umugwi wa Vitaro watsinzwe na Royal FC ibitsindo 2-1. Kuva rero inkino z'igice cya kabiri cy'ihiganwa zitangura, abakinyi bamenyerezwa na Olivier Niyunge ko ntibararonka intsinzi, bikaba bitangwe gutera amakenga muri uwo mugwi. Olivier Niyunge ko akaba amenyesha ko bagiye kuvugana n'abakinyi baraba ico bivako,
ariko akizera ko ibintu bishobora gusubira mu buryo abakinyi bagwaye bagarutse mu kibuga. Nabonye ko Royal yaje yapige kurusha abajuri banje sinzi cyo muri no minsi bariko baraba sinzi ubu turakina ntidutsinda mugabo tugitera imbere bavuga ngo dutera imbere mbwa twaratsinda cyo tubambona twicenga turiko turiga hajya akazi kacu kwamara kwiga dusubire kandi turabe ico twokora kugira tushoboye kuva muri situation kuko amakazi turaronka mugabo kuyatsinda bikanga ubu nje turiko turavugana turabe ico twokora sinzi ko abajuri badehukiwe sinzi mugabo ifoko tubirondeza turako kuva muri situation. Mu gihe Vitaro ivyayo bitoroshe muri Flambeau du Centre batsinze Interstar babona kugumana ikibanza ca mbere. Message Ngozi itsinda Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku busa ikifata ikibanza ca gatatu. Atletico Olympique nayo yaratangaje abantu mu gutsinda Aigle Noir ibitsindo 2-1. Uwo mugwi kuva ufashwe na Bankuwiha Emmanuel Batazira Mayere ukaburiko urava mu bibanza vya nyuma buke buke. Rukinzo umugwi w'igipolisi ukaba wirahiye muzingo umugwi w'igisoda mu kutsinda ku bitsindo 3-1 ucugumana ikibanza ca kabiri vy'ifata kibanza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Reka makuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda avugwa muri icyo gihugu tubagezwaho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo rirakomeje. Ikipe y'igihugu